Turabaramukije kandi turabahaye ikaze banywanyi mudahwema gukurikira imboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amandi makuru agezweho ya mbere yo kuri uyu munsi turi kwa Mungu kw'igenekerezo rya 26/0/2025. Aho muri hose rero ntimuze gucikwa, hari byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi tuza kubagezako, waba uri mu Burundi mu bice bitandukanye mu ntara no mu bisagara turaguhaye ikaze, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika turaguhaye ikaze, uri mu gice cy'ubuseruko, icy'ubumanuko, icy'uburengero hamwe n'uburaruko ntuze gucikwa nayo tuza kubashikiriza uyu munsi wose kuri uyu wa Mungu. Hari amakuru menshi rero tuza kubagezaho, ariko kandi niba uri no ku migabane yakuye Aziya, Australia, Uburaya hamwe na Amerika nawe ntucikwe uyu munsi wose tuze kubana. Amakuru rero arabandanya kuba menshi ku munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Inkuru rero zihari ubu ngubu haribazwa niba CNDD-FDD canke leta y'u Burundi bari kunyegeza urupfu rwa Reverien Ndikuriyo nk'uko babikoze kuri Pierre Nkurunziza. Tubibutse ko Pierre Nkurunziza yoba yarasandavye ariko haheze iminsi ibiri umutambukanyi wiwe anabizi, ubwo ni Denise Bucumi Nkurunziza. Leta rero ikaba yarafashe ingingo yo gutangaza ko umukuru w'igihugu yitavye Imana heze iminsi ibiri avuyemo umwuka. Biribazwa rero niba Reverien Ndikuriyo ubwiwe nawe yoba yaritavye Imana. Mbere rero yuko dutangura iyi nkuru ku buryo burambuye, ndagira ngo urabe ayo masanamu ku buryo bwiza kandi uyarabe neza. Mu masengesho mu gikorane cabereye Ingozi ca CNDD-FDD nta mutegetsi n'umwe yariko agaragaza akamwemwe uretse Varisito Ndayishimiye, kandi nawe siko vyahora. Mu masanamu rero nk'uko mubibona abantu benshi rero basa n'abari bibereye mu gahinda, abantu benshi rero bakaba bayabonye, ndetse natwe tukavuga ko yoba ari inkuru mbi kandi yanatashe mu matwi yabo imbere yuko n'igikorane cabo gitangura. Reka rero tubanyuremwo byinshi bigiye bitandukanye ku makuru SOS Media Burundi hejeje gutangaza ku burwayi bw'uwo mutegetsi Reverien Ndikuriyo ahoze arongoye inama nkenguzamateka muri 2015 gushika muri 2020. Inkuru mbi rero zirabandanya. Ku munsi w'ejo niho twatoje kandi tukamenya amakuru ko akigwariye muri Kenya, ariko ivyatangajwe na Bob Rugurika bikaba byarashize abantu amakuru menshi bavuga ko ashobora kuba yitavye Imana. Urabe ayo masanamu neza mugihe rero ubumviriza nibyo turiko turashikiriza. Ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko Reverien Ndikuriyo yari yagiye Ingozi mu gikorane c'imisi 3 catunganijwe n'umugambwe wiwe. Ntiyagiye mu masengesho abereye kuri Paruwase Gatolika yo muri iyo ntara no ku kibuga c'umupira w'amaguru caho nyene. Ico gikorane rero kikaba caramaze imisi 3 kigaherahezwa ku munsi w'ejo. Bw'amakuru ahari rero Reverien Ndikuriyo yaciye afashwa n'abaganga bajejwe amagara y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye imbere yo kurungikwa mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ahari ivyicaro vy'ibisata vya ONU hamwe n'intwaro. Umuryango w'umukuru w'igihugu wo ukaba wari muri ico gikorane. We yaragwaye acajanwa vyihute Bujumbura hari hafi isaha 5 z'ijoro kuri uyu wa kane, niko amasoko ya SOS Media Burundi avuga, agatumura ko yashikijwe ku bitaro Tanganyika Care Polyclinic. Mu gitondo cyo kuwa gatanu Ndikuriyo yaciye anyarukanwa i Nairobi muri Kenya kugira ngo avurirweyo. Icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yahamagariye abanywanyi uwo wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu gusengera indongozi yacu Siriake Nshimirimana, ariko ntiyatanze ito nido ku magara y'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, akaba yabitangarije Ingozi mu gikorane. SOS rero iyo nkuru yayibandanya ivuga ku cateye iyo ndwara, bakaba banditse bagira bati yaba indwara canke icayiteye ntibiramenyekana, ariko amakuru ataremezwa n'uruganda rwacu avuga ko ishano ryo mu bwoko bw'ubufu ari ryo ryashizwe mu modokari yiwe, niko SOS Media Burundi yandika. Ikaba inagira iti umwe mu bamucungera yapfuye mu gicuku co kuri uyu wa gatanu, niko rero amakuru ico kinyamakuru catoje avuga. Umudereva hamwe n'umupolisi bari bicaye ku ntebe z'imbere barahagaritswe n'igendereza kuri uwa kane isaha 12 z'umugoroba, niko amasoko yo muri CNDD-FDD yemeza. Amakuru ataremezwa na SOS Media Burundi akavuga ko ashobora kurungikwa muri Burusiya canke mu gihugu co muri Aziya. Reverien Ndikuriyo yari yanse kurungikwa hanze, hakaba haheze n'iminsi ibiri ku bw'amasoko y'iyo nkuru. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe rero yatanguye kwiyumva ameze nabi, haraheze imisi igihe yari mu rugendo muri Tanzania, niko bivugwa n'abegereye umugambwe uri ku butegetsi. Amasoko
yegereye ubuserukizi bw'u Burundi muri Kenya akaba yemereye SOS Media Burundi ko uwo mukuru w'umugambi uri ku butegetsi yajanwe muri Kenya ariko rero ntibatomoye n'ibitaro agwariyemwo nubwo hari amakuru menshi avuga ko ari ibitaro vya Nairobi. Umwe mu bayoboke rero wahoze ari umukuru w'igihugu Moise Pierre Nkurunziza yapfuye giturumbuka nyuma yo kujanwa mu bitaro akuwe Ngozi muri Ruheshi 2020. Reverend Ndikuriyo akaba azwi ku majambo y'ubakarishe ku batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Ivyo rero nivyo bihejeje gutangazwa na SOS Media Burundi. Murumviriza ko rero kubirabana n'ubugwayi ndetse naho Reverend Ndikuriyo agwariye bikiri igifungu nkuko bimenya rero, kandi murumviriza ko hari umushoferi umwe bari kumwe yaciye yitaba Imana ndetse umupolisi hamwe n'uyundi amugendanira bakaba baratawe mu mvuto kugira ngo babazwe ivy'urupfu rw'uwo mushoferi yahora atwara Reverend Ndikuriyo. N'amakuru yo tugitohoza kandi tubandanya no kubakusanyirizaho vyinshi kugira ngo mumenye uko vyoba vyifashe. SOS Media Burundi ikavuga ko ivyo ingabo z'u Burundi zitakariza muri Kongo ari ibanga rigoye kuzigama. Kuwa kane igenekerezo rya 23/0/2025 ibitaro vy'abasirikare vya Kamenge biri mu buraro bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura vyarimwo abasirikare b'abarundi 81 bakomeretse mu ntambara ihuza ingabo z'u Burundi n'abagwanyi ba M23 ku butaka bwa Kongo hamwe na 19 bapfuye. Ni ibiharuro bigenda birahinduka uko bukeye uko bwije nk'uko amakuru ya SOS Media Burundi abivuga. Kuri wa kane rero igisirikare c'u Burundi carahambye Lieutenant Patience Kapara yishwe mu ntambara ya M23 mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo vuba. Ikiziga ciwe rero cari mu bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Inzego z'igendereza rya gisirikare zari zarungitseyo abantu bazo benshi kugira ngo basuzume neza uruja n'uruza rwose bongere banabuze ibinyamakuru kuza gufata amafoto. Abo bagabo rero bagumye baboneka mu birori vyose byo gusezera iyo ntwazagabo ikiri nto yari yuzuye ikazoza, no kuvuga mu gihe c'ivuga ryiwe ryabereye ku itongo ry'abapfuye rya Mpanda mu ntara ya Bubanza ku birometero bike ivuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, no kuganduka vyabereye mu kigo c'intwazagabo i Bujumbura. Kubirabana rero n'ibitigiri nk'uko bivugwa n'abaganga mu bitaro vya gisirikare vya Kamenge, ico kigo c'ubuvuzi cari gifise gushika kuwa kane abasirikare b'abarundi 81 bakomeretse mu ntambara ziherutse kuba hagati y'igisirikare c'u Burundi n'abagwanyi ba M23 n'abandi bapfuye 19. Muganga umwe rero tarashimye ko amazina yiwe atangazwa kubera ubwoba bw'uko bokwihora. Yabwiye SOS Media Burundi ati ivyo biziga 19 bikaba birindiriye guhambwa ibiziga by'abasirikare batawe kamwe barenge cane canke bapfiriye ku rubuga rw'intambara. Amaziko rero akaba aba mu kinyegero nk'uko amakuru dufise bivuga n'abasirikare benshi barahambwa mu ibanga n'imiryango yabo bitanabimenyeshejwe. Hatowe rero ishirahamwe rimwe rikora ibyo gufuba abantu kugira ngo ritegure amaziko y'abasirikare b'abarundi bapfira muri Kongo. Hari ibiziga byinshi bihambwa kare cane mu gitondo atari inyuma y'isaha 12 zo mu gitondo. Imiryango y'ababuze rero itabimenyeshejwe niko bivugwa n'isoko ryegereye iyo dosiye. Ikiganiro cy'imiryango myinshi rero y'abasirikare yabwiye SOS Media Burundi bati akenshi inkuru mbi tubimenya biciye ku bandi basirikare. Umwe mu bavyeyi rero bo mu ntara ya Cibitoke muri aruko bushira uburengero bw'u Burundi yidoga agira ati kubera tubizeye dufata ingingo yo kugandara kuko tutashobora guhangana na leta ngo tuyisabe ngo itwereke ibiziga vyacu. Yapfishije umuhungu muri Kongo mu ndwi ziheze, akavuga ko azi n'imiburiburi iyindi miryango 5 yabuze abana mu ntambara n'ingabo za M23 bivugwa na leta. Kuwa 16/0 umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yarahaye ikiganiro abamenyesha amakuru kugira ngo abeshuze amakuru agamije guca intege abasirikare b'abarundi barungitswe mu buseruko bwa Kongo. General Baratuza rero akaba yihishije inyuma y'igisirikare kugira ngo ntamenyeshe igitigiri nyaco c'uruhombo Burundi buriko bagera ku rugamba ari Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ivyo bikaba ari mu gihe rero abaharanira agateka kazina muntu bw'abantu harimwo rurangiranwa Umurundi ari mu buhungiro Pacifique Nahazwe bariko baravuga ivy'abasirikare b'abarundi amajana n'amajana baguye mu ntambara barwana na M23. Ku curo ry'iki rero
Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarateye umukono ku masezerano na mugenzi w'umunyakongo Felix Antoine Tshisekedi yerekanye ko ari ibisanzwe ko abasoda b'abarundi bapfira muri Kongo. Umuvugizi wa FDNB ngo ni ingabo z'igihugu c'u Burundi mu kiganiro ciwe co kuwa 16 Mukakaro yatangaje agira ati iyo hari abapfuye ku rugamba imiryango yabo iramenyeshwa kugira ngo bashobore guhambana iteka ababo. Akaba rero yarashimitse agira ati kubaha abapfuye ni kimwe mu bigize amategeko mpuzamakungu agenga ivy'ubutabazi dufatiye ku biharuro vyacu igihugu gitoya co muri Afurika y'ubuseruko kikaba gifise abasirikare hagati y'ibihumbi 7,500 n'ibihumbi 9 ku butaka bwa Kongo bafashanya kurwana n'ingabo za FARDC n'abacuditse nayo barwanya M23 n'abagwanyi b'abarundi bafise icicaro muri Sud Kivu. Muri indwi rero abagwanyi benshi bagiye batandukanye aho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bakaba barataye ndetse baromoka n'intwaro zabo rero bakaba barasigaye. M23 yigarurira intara za Sud Kivu nyuma y'intambara zikomeye zabaye ku mupaka wayo na Nord Kivu. Intambara zatumye igisirikare c'u Burundi gitakaza ingabo nyinshi. M23 n'umuhari wahoze ari umugwi w'abagwanyi b'abatutsi basubiye gufata ibigwanisho mu mpera z'umwaka 2021 bagiriza ubutegetsi bwa Kongo ko butubahirije ivyo bwasezeranye ku bijanye no gusubiza mu nzego abarwanyi babo. Abategetsi ba Kongo bakaba baguma bemeza ko uwo mugwi ufatwa n'u Rwanda, iyo leta y'u Rwanda ikabandanya kwiyamiriza ibi byose bigenda bivugwa. Mu Kirundo umwe mu banywanyi ba CNDD-FDD yaciriwe gufungwa imyaka 4 yagirizwa gutuka umukuru w'igihugu Neva n'umunyabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi. Tobiya Nsabiyumva w'imyaka 48 yaciriwe urubanza kuri wa gatatu mu ntara y'Ikibiriraho. Sentare nkuru ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi niyo yamuhanye yagirijwe gutuka ibitutsi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umunyabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriye. Umugabo rero yaremeye ivyo yagirizwa ariko agasigura ko yabikoreshejwe n'inzoga. Tobiya Nsabiyumva akaba yarahanishijwe gufungwa imyaka 4 n'ihadabu y'ibihumbi 50 by'amafaranga y'amarundi mu ntara y'Ikibiriraho yabereye muri sentare nkuru ya Kirundo kuwa 22/02/2025 ntiyahakanye ivyo yagirizwa. Amajambo uwo munywanyi wa CNDD-FDD yahaniwe akaba yayavuze mu ijoro ryo wa 19/0 guheze mu gihe yariko arasangira urukanwa na bagenzi be. Icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yamwagirije ko yavuze ati umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afata ingingo gihutihuti atabajije abahanuzi biwe kandi ko umugambwe CNDD-FDD ugeze habi akifuriza urupfu rubi kandi rubabaje Reverien Ndikuriyo umunyabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu ukaba uri ku butegetsi kuva muri 2005. Abacamanza ba sentare ya Kirundo baramwagirije icaha co kurogota gutuka umukuru w'igihugu n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Tobiya Nsabiyumva rero akaba yari yavuze ko abarundi biyica bonyene. Nari mborewe igihe navuga ayo majambo mbere sinzi n'ukuntu nisanze mfunzwe nikanguye ndi mu gasho, niko rero yasiguriye abacamanza atahakana amajambo bamwagiriza. Tobiya Nsabiyumva ategerezwa kurungikwa mw'iborero rikuru rya Ngozi mu buraruko kugira ngo afungwe imyaka 4. Aracafungiye mu gasho ka parake y'intara. Umugabo akaba aturuka mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu nyene, akaba yaheruka no kurekurwa ku kigongwe c'umukuru w'igihugu none akaba agiye gusubira mu bunyororo. Duhereze rero kuri iyi nkuru ivuga ko mu Rugombo abagabo babiri bafatanywe itonga bariko biba amashanyarazi. Kuwa mbere rero uheze ni nk'abanyagihugu bo kw'ibarabara rya 6 ku mutumba wa Kagazi muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke muri Arukabusha urengero bw'u Burundi barajakaye abagabo babiri rero bariko biba ibikoresho vyo gushiramwo umuyagankuba. Ico gikorwa rero carahatswe guhinduka ibara rikagwa. Abanyagihugu rero bakaba bari bateguye kwihanira mbere yuko abajejwe umutekano baseruka. Bafashwe harimo Celestin Nimbona atazirwa amatara akaba akorana na Regideso na Aaron Nsaguye umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD ubwo n'imbonerakure. Bafashwe rero mpiri bafite insinga nyinshi n'icuma giharura umuyagankuba. Abagabo babiri rero bakaba bafungiye mu gasho komisariya y'igipolisi c'intara bakaba barindiriye
urubanza bazocirwa kurongoye Regideso muri ako karere Jean Roger Cintize amatohoza ariko araba kugira ngo umuco uboneke kuri ico kibazo, ariko rero agahakana ko abo bakorana boba bafise uruhara mw'ivyo bikorwa vy'ubusuma. Ikintu rero cisubiriza nico cabaye, ubwo busuma si ubwa mbere bubaye, nico kibabaje. Bw'isoko mu ntwaro, ubusuma bw'ibikoresho vya Regideso buriko buriyongera cane, mu mezi 3 gusa mu makomine ya Rugombo na Buganda hibwe ibintu vyinshi. Komine Rugombo, mitumba ya Kagazi, Marambo ya mbere n'iya kabiri, amakonteri 20 y'umuyagankuba n'ayandi 18 y'amazi yaribwe. Komine Buganda, imitumba ya Gasenyi, Kaburantwa na Ndava, amakonteri 23 y'umuyagankuba n'ayandi 16 y'amazi vyaribwe. Igice c'ibikoresho vyibwa coba kijanwa kugurishwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hakurya ya Rusizi canke i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Turabakengurukiye cane banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'ayandi tuza kubagezaho uyu munsi wose. Turaza kubana turi kwa Mungu kw'igenekerezo rya 26/0/2025. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire umunsi mwiza.